ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 13 ndamukiza umwaka w'2026. Imbere y'umutaga hitezwe imvura imakamba hamwe no mu Rumonge hacemo n'ibihe vy'izuba, ahasigaye mu gihugu cacu hakazokwibonekeza ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi, bikazokwibonekeza Ingozi mu ntara ya Butanyerera aho bizoba biri kuri doka Celsius 13. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura mu ntara nka zose zigize igihugu cacu, uretse imakamba hamwe no mu Rumonge hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi, bikazokwibonekeza i Bujumbura hamwe no mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura kuri doka Celsius 28. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:02 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:04 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngeze buhoro nije nayo bashikirije, mwakoze kuyakurikirana.